d'abord numva umutima urugurutse hari ibintu nari numva umutima tais-toi imbécile cancre fainéant Mareze urazi ko ataho ukura n'igihumbi nta kazi ufise ntacu uronderamwe igihumbi umuntu uko ndabwira wenyewe si hari ibyumviro by'ibu byaramaze gukoronizwa n'ibyumviro bya papa turera tukiri batoya urukura muhimpigi kugira ngo nundi munsi neje zosubireyo atwara indacagagwa ngaburu Okay, hama. Mbe mwanyoye icyayi? Twarateze n'ibyo bari twamaze kimwe kuva kera. Shaka undi ntaryamiriye rero. Ndashobora tugiye n'isi ko taza kunywa icyayi, byo twafitana ngo byoye. Yatari. Burya rero ejo mwijoro. Ejo mwijoro nuko natashe bwije. Hari ikintu ndashaka ko tuyaga. Icyo kintu naco sikindi. Murabona mama wanyu yabansigiye mukira abana batonya cyane. Cyane cyane wewe ni wakunda kurira cyane. Wewe warangoye cyane cyane kabisa cyane gose. Duharuye imishamvu amezi imyaka ihaciye kuva muri abangavu gushika ino sahihi nagomba ndabasaba ikintu kimwe uraje muco ikirundi ko bavuga ngo urukwavu rurakura rukonka umwana murabona ko nihanganye cyane nibisigura yuko na jewe ntari nkeneye uwoncanira agacano ntari nkeneye uwonshira uwonyorosa n'agashuka ariko narihanganye kugira mwebwe mubanze mushike mu bigero urabona amashuri ya mbere mwarayarangije ubu naho mwiga muri kaminuza nagomba ndabasaba ikintu kimwe bane banje ntimuze mu maramaze ndabinginze please s'il vous plaît ntimuze mu maramaze urana ko nabareranye indero muze mwame murabindero kuko nakareba avuga ngo umukwe mwiza umwerekwa n'umukobwa ndibaza murantahuwe ibi ndabibabwiye kuko maze iminsi ndiko ndabona hari inyifato zamaze guhinduka kuri bamwe muri mwebwe ngaha cyane cyane nka wewe urazi ko kuva kare hose wari umwana wakunda gushika mu rugo hakiri kare ariko la fois passée naratangaye tiko ndafungura nkabona urinjiye urandodoreye s'il vous plaît jero nk'umuntu w'umuvyeyi maze kubona ivyo mbona yuko mu ndero nabahaye ndabona ko umengo hari ikintu kitako kiragenda neza niyo mpamvu ndabicaritse ngaha ndabasaba ikintu kimwe munkundire bane banje niyagira uzohendwa n'ivyisi ko aho hanze hari ibintu vy'ibigabo bifise imiduga bigenda nimigera bigenda bironderaho biza kuyisukamwe iyo migera bibahendesheje ajya amahera amafaranga vyakore kuva kera ntaco muramburana ngaha ninde rigera mbwira ko akeneye impuzu ndeke kuyimugurira ninde rigera mbwira ko akeneye argent de poche ngaha ndeke kuyamuha bigenda bigira kubwo kwanka yuko musamarira hanze muja kuraba muhendwe n'ibihenda amaso nagatugutangwa nari kenshi niko umubyeyi wimeze ariko no kubona hari abantu bakora iki uye ntashobora no kwiyumvira ingene umerewe aheruka gusa ari gutera inda harabona yuko nyene ari byiza kubona yaguhevye n'umwana wiwe n'ukuri
biragoye nyene nta kundi no kwihangana. mama ntabwo nabigenza ariko burya Imana ishimwe ko nabikemuye harya urugo rubi hakuguma wihambiriye mu rugo ukavyaramwo abana umuyoro babigoye ingene ruvamwe muga nk'ubu ari umwe biroroshe aha ndacyari umwe nibaba babiri bizaba vyoroshe nzemera nshingero nshira ingero umwana wanje azoba ari umwe hako noyice ndayicira batanu. Yewe no gukomeza umuntu yihangana. Erega mwananje ntibyoroshe kandi ikindi nacyo abagabo b'iki gihe urababarira ntaco ico turire nitugire. Ariko mama ndakubaza neza neza ukomeze ushikarire uyu mukobwa wawe kubera ko mbega wewe ko wagize ikibazo tukiri abana batoyi kutaduteruye udutwari wanyu ugiye kugenda kuturererayo ntiwihanganye. Ikiro kiratuma azangaha kwirirwa araturusha afise urugo rwiwe nagende yubaha ibenda kuba nagende yubaha iyo mirusho je ndabarusha n'inyabaje kwikusiga ufise inzigo n'umuryango waje nitwagusohoye none nyamara nsohoye mwanso urumva rero wabasore baba bamutwara twagusohoye none nawe agende bagusohore wese ubona imyaka yo gusohora ihari ikwiye uburaho mwinga yugira bagusohore wibaza ko ngene noza n'ivyo vyiwawe umviriza mama yakwirwa shishikariye umukobwa ni uri kuramutera impigi twe kwa tubaraye ko ukaturera tukiri batoyi urukura muha impigi kugira ngo nundi muze neje zosubireyo atwara indacagaruka ngaha mu rugo Nubona twomuta mushemwe barabara imbazi muke hama twunguka iki uwo mutima ntawo ni uri kuramutera harakanonzana nka batatu nagiye ndumwe ngarutse ndumwe nzohava nsanga n'umwana wanje wa mukaranze kuvyo mbona uzogenda utware n'izindi ndahamucurira ugarukana ufise iyo ujaga shaka tufise abagutora. Papa ibyo uvuze turakumva kandi by'ukuri turagushimira ukuntu wadufasha ukuntu watureze uraturwanako uraturwanirira mu bihe byose bibi byaba byiza wabaye kumwe natwe ukuri uvuga ko tubigushimiye. Icya kabiri nacyo tuzokubahiriza ingingo zawe warashima n'inziza kuri twebwe kubera ko iyo twize natwe biduhesha icyubahiro biduhesha agateka hama kuvuga ko amaze iminsi nawe ntaha mu ijoro hari igihe biba ngombwa ko nza kuniga mu ijoro ariko wumve ko atanabimba ndinda ndagushimiye cyane ukungene wakwitwararitse n'ukuntu twavuze umubyeyi mama wacu tukiri batoyi cyane ariko wowe nka papa wacu niwadutaye watuguye hafi yacu kuva dutangura primaire tukaba duhejeje amashuri y'intango turagushimiye cyane hama nk'uko wabidusabye tugiye kubandanya twiga tuzokumvira icyo batubwiye tuzoguma dukurikira ibyo batubwiye. Okay. Vyiza cyane hajya ukumvira abavyeyi ni ikintu gituma n'imigisha ikwisuka ko cyane kuko umaze kuba ikigaba nta mugisha uhura nawo. Hama tukiri kuri ico kintu ico wavuze ngo kenshi uri mu vy'ishuri ariko wibuke mu mico y'ikirundi yuko kizira kikazirizwa ko umuvyeyi agutanga mu rugo cyumurakiza ego mese ndakubuje kwiga kwakwanya nimba ari amayetide nimba ari biki uvuga aho uzoba uvuga ati jewe ngira ku muco n'indero nahawe n'umuvyeyi si vyiza yuko 17 zigera jewe nkiri hanze kuko hari igihe papa bishirwa asanga saa moya arashitse cyangwa asanga 18 papa arashitse cyangwa asanga yiriwe muhira niyagiye ku kazi ko mugereyo iwe muhira umwanya wari wose ubona ngo iyo yinjiye mu rugo supposons que nk'ubu yoza agasanga atari hondi ubuzu bwiza wewe nyene ni ubwiha gutaha ijoro nuzoba nubwo uvuga ati nuzoba gukunda azobona kuri kirara iga mwabane banje ni mwige kuko akazoza kari muri iyo ryakaye nyene
wifuza kuzoba ikintu runaka nuko wiga. Fata amatwi yawe yazibire, amaso yawe ahange kuri bijyanye bijyanye n'ibijya ubona ati je ndi kwihangiro igikorwa papa yampaye nukwiga nta kindi. Hamatukiri ngaho hari ikintu nashaka kubashikiriza. Ndabona ko mbaze gukura. Nashaka ndababwire yuko muramutse muhejeje amashuri nkabona ati mwese mura presence memoire yanyu murasoma ibitabo. Nashaka kuzoca nzana umugore kuko nase kuzana umugore mwebwe mutaraheza umurimo wa mbere n'abatumwa. Ku mpamvu yuko hajya abagore n'ibindi bintu nase ko no muzana ko ari bajye umutima ugasanga banibere mu miriwo yiwanje hiyo ntashe akansikiriza ku maraporo abana bawo basige batumva mara nibanyumvira mara babwira ko ibi nibi nibabikore uturaporo nitwo nase niyo mpamvu babonye nihanganye iyi myaka yose. Ariko umaze gukura umaze guheza amashuri yisumbuye murose zijya mpamya bushobotse bo nubwo no muzana sur certaine ko atabirebire bizo bihari ko ntimuzo kwirirwana ngaha mwose azohaguruka cya kwipambanira avuga ati ubu narahejeje muri mu data yantumye gukora reka nanje ndondere yiga nanje ndondere yiga. Kuko hajya hani nasanze abagore abana bakunda kujyana na ba mukase wabo kwera ko mama birirwana muhira. Bo nizere yuko icyo nicyo nashaka kubashikiriza kandi nimba rukuyangana nari hanganye. Kuko urabona mumaze kweza amashuri umwazo fatiye undafatiye twatuzi muri dushe ndazosubira kutunshiriraho. Niyo mpamvu bice bisaba ko ndondera undi mufasha jaja hafi yanje zorondera igicamvyaro bane nta muntu uzozanaza kuvyara abana zosiga ngaba muca musigara murajyana oya nzorondera nakari bavuga ngo ibikona bikuze bitora ninda nzorondera ukuze ubyazomba hafi mugiye muzoba mutari hafi mushire utuzi muri dushe aho ndibaza tuyaze neza. Hamico kintu cyo kuzana umugore mucumva gute mucakiriye gute? Bikiza cyane ko bigiye ko uzana umugore ariko tuhejeje university bikiza cyane biraturyoheye cyane kumbure yagiye umuzana ugasanga ibigenze neza nkuko wabivuze ariko turaryohewe cyane kuko umuzana twahejeje. Amaho kwivuze kwiki je urabizi ko amahoro menshi warashima ndagushima cyane ku gice cyiyumvira uko natwe twabifise ubwo tuvuga ati none papa bizogenda gute nitwamara kurangiza amashuri bitwaje kubaka ingo zacu adusigara gute. Icyo cyiyumviro kibizana byo kuri kiratunezerewe cyane kuhande bw'iwanje biranezerewe nanje. Okay. Aho ni sawa rero. Ndibaza tuyaze neza. Tuvugire basa kayo uburanwa kubera ko ubona amasaha yakizenze. Oya ntabagabo banywa icyayi. Icyayi cyacu ni zikora Brazil. Icyayi cyacu ni Brazil. Yaraduhinduriye nikitwibuka kandi. Ewo mwo kukaza cha ndondera. Allo? Oui. Amahoro. Ego namwe. Ego. Okay, mbo wewe uze kuza saa 12 cyangwa ndondere 18 tuvugane. Ndi ku kazi. Okay. Ego. Wenda kubwiye ni 18 uze kundondera.
aba ufite ashaka ko nibo bacu bashaka kungura bazana ibiki n'ibiki rega ajya telefone muri bisi nurigera wumva umuntu akubwira ati ndi Bugarama kandi ari muri ville ni atari izi telefone ni atari ufite nashase ndamwikure ufite azana ibintu byinshi nyene biza kungora nta kundi ni atari hama bo jereka nje muri douche rero nitegure mavanja kuraba umuntu muri quartier Mirango ari haruguru ndibaza mwumvise ivyo tuyaga byo kwibuka ko umusheri wahetse vyakweli ko mutabimbwiye kuva ejo wahetse ejo mw'ijoro reka ndaza kuraba ndayasige ngamuze kubumbye sawa we none bona ntiuza kubura umuhungu none wenda kubaze wowe uzoga umutsimbataye muri ino nzu cyane nawe nzogenda ariko sinzogira ivyo ugenda kugira inkoni kubiswe mu kibaba irenze urugo ntuhavuja ngaho ngo uvuga yamuhe je narakuboneye izuba uvuge nayo mwama atagutumye umuntu amenya iyo yajava ntamenya inzira rimwe araganamwo ivyo azaduhuriramo navyo mene ikiza neza ngo urafise aho uzozuragera utwara inda sibashaka batubahana nanze twubane stop Constance none we unyubahe naraguturumbiza mwiyonda ngo ndayikuze mu gisunga yande rero irafise mweneyo kwefise mweneyo ko tutamubona ngaha irafise mweneyo wewe ufise agaciro mbona mbona wadibiye ngaha kwenda uko toka we niwo ufise ijambo we ngaho uguma wirata ibintu byose mengura umugabo wewe uri igikiwe garuka ngaha yo shinzi y'umukobwa n'umuhungu akwimira ijararushe none mama nkunga uraja mu bavyeyi ngo waravyara kubera ko abantu bafise imitima mibi bavukana nkuko kugeza hiyo hose aha rero ndabona mwamaze kundambirwa ariko nawe umenye yuko ufite amakosa y'ikimama nawe iyo umuntu amaze gusohoka abuka urugo rwiwe ntarutabuze ibintu kandi ikindi naco nananje urabona ko ibintu bikorera ntibingora nawe n'ibigundi muganga ibintu turako twabipfana ariko mama kurara ndacurikwa bufuni na buhoro mu gitondo ku mugoroba aha rero mubabajiwe nuko basinagira ubuntu nkavaye nkifise isura gikwiye mu minsi yaheruribuka ko yampanyuye akaboko nkamara iminsi kabaye nka paralize aha byari kubaryohera iyo nzi isura yanjye yayizimije mama je ndacyari muto nimba mwampaze nzofuma nangara iki gisagara cyose umwana umwe ntazonanira bisigura rero ko umuntu yo mu musohoye aba bayigicibwe wabo ikiyongereye ku isahani nasize n'igiki sinzi ko umuntu yamaze gusohoka mu mutesha agaciro bingana nk'uko Constance garuka ndakubariye bizewe mwene wacu cewe mazigiye ndiko ndabireba ubuzima turimo bazi umutwaro dufise ngaha mu rugo bazi ko twakuze duhangayitse kandi Imana ntakidakora rero ikintu mbona nk'umutwaro twoshira imbere cyane wo gusengera cyane gose ane dufashe kabisa n'umutwaro wo kutazobaho nabi umutwaro wo kuzogira urugo rwiza tukagira abafasha beza kuko hari igihe umuntu ashobora kugwa mu yabira akazana umugore aja konona ubuzima wari ufise ahubwo bwose bugahera uzi hari ikintu gamfuye namwe ndota mbana narose mbana reretswe je nararyamye nyuma bwenge buricurika cyambona imbari yantraje canke we hari umuntu afise umugore gusa sinagihaye agaciro cyane ariko izera neza ko Imana izobikora kandi tuba twishimye ntabakora Imana yigeze ahemukirwa n'Imana ariko ntusenga ndizera ko Imana ibitwumva umwanya dufata dusenga ndazi ko Imana itatwibagiye kurazi ibihe bihaciye ko Imana ari kumwe natwe umva rero grand frère nukuri no gusenga Imana Mana we
hari igihe umuntu ashobora gusenga Imana ukumva ko umenga muri wewe hari ikintu Imana ikira kubwira gusa bigasaba yuko ufata umwanya nawe ukihuza n'Imana. Ndabizi ikibazo dufise ni kinini cyane, ubuzima si kirenga, ariko nubwo bimeze uko ntabwo vyotuma tutaza n'abagore. Rero nka mukuru wanje n'ukuri tubandana dusenga na gusengere kugira ngo Imana ifashire nko mufasha mwiza bawundi nyene nanje nzogira umunezero nje mu rugo rwanyu ndabe ko ubuzima bwohinduka. Mwe mugira Mana, haleluya. Reka duce bugufi dusenga Imana ko iyo dusenga Imana yatwumva. Tagushimiye uhora neza. Habwe cyubahiro Mana. Tagushimiye bazana n'urukundo rwawe. Habwe cyubahiro Mana. Tagushimiye ukuntu twitaho ijoro n'umurava. Kungene twitaho. Tagushimiye ugeneza kwawe kwa buri munsi. Turagushimiye kungene Mana iyo dutambuka iyo turyamye none databuja hari ikintu twirengeye kizima nta kindi tukwiriye. Haleluya, haleluya. Twari yacu imitima imbere zawe kugirango yitunganye hama tukweze databuja mwiza n'umutwaro mwiza. Dufise databuja tubane natwe nk'umusozi uturemere twifuza kogenda neza kore muri twakwinginze kugira ngo udufashe dufise. Urabona urugero turimo twifuza kudoshinga ingo zacu. Turagomba databuja mwiza uzuducagure ntazo bari twebwe ducagura. Amen. Uzuturobanurire abafasha beza tuzogira ugo gwiza w'amahoro gumugisha. Amen. Tuzorubone mw'Imana tuzokubonemwo uzobane natwe uzobukoze nk'Imana. Duhindura ubuzima Mana. Urakoze kuri Imana byaneza byo twisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. hari umuriro uno musimwe mu yari yamanutse ubwo bonye je pastor yavuze nta kintu kiryoshe amasengesho y'uno munsi Imana yanyishuye, Imana yaravye ibibazo byanje nzaniva na pastor aramvugishije ko uno munsi kuva nje gusenga nahora numva mvugishwa abakozi b'Imana bamvugishwa ko abandi bose bakamvugishwa ariko pastor ntibwegera avuga ku bintu byanje nagiye numva ngo ibibazo umuntu yarafise ibibazo ibi birakemutse cyane nanje ndaruhutse mu mutima kwifita kugagera ntabwo reka share kaje ntubizi je bavuze ubutumwa no bagitangwa gusenga ho je numvise daboro numva umutima urugurutse hari ibintu na numva umutima na numva umutima mbere umengo hagaze mu kirere ariko pastor amaze gutanga gusenga bavuze ukuntu umuntu abarushe gene umuntu abaremerewe n'ubuzima turimwo bajya abantu bamengo n'umunsi bankoreko kweli wamenga bari kuri jewe rero maze kumva batangwe kuvugishwa ukavuga jewe shana cenca bugufi ntanga gusengera umutima burya rero ikintu cabaye jewe naciye burya genda ndihana cituma burya no munsi wana natashe meze neza n'agasura kabaye neza burya mu gitondo nagiye undavye vere mukuru nasa ntuvuge nari nabaye nabi hajya amasengesho ni meza kweli harimo mwinyisho n'ijambo rimwe pastor yari yakoreyeko amasengesho y'uno munsi kubera ko iyo ataza kuba yamaze gusenga agasaba mpemu yera amurongore kuvuga buri kintu cy'umuntu wese ashaka amurongore mpemu yera azavugire mu mutima akorere kuri buri muntu wese ubundi n'umunsi nivyo yakugendera kibazo nanasohotse honyene buri muntu wese nakoma numva avuga kuri no munsi ibyanje byagenze neza sha abantu batajya amasengesho barakwiye kuja amasengesho ahubwo reka ntabyutse je ntambona nkabona abantu basenga guma batagase bameze neza isura nziza ubwo ngo wenda kwisiga ko byabindi abandi bishaka amafondo te nibiki harubundi bwiza bw'Imana uva mu gusenga no kure habona abandi bantu babitaye kure usanga umuntu haba kwa Mungu yambaye impuzu zitamesuye erega bwa wenda bakisi barahiriwe we habu ikindi kintu rero nzo nababwire bakora nzi ko Claude yigeze kumbwira ngo Imana ngo ntigikora nka kera nzomubwira umusoma doze w'amasengesho waje numvise Imana iravuga ko kandi ikirakorera mu kazi ahubwo nk'abantu ubu bategura senga migigiye
barahomba ubwiza bw'Imana cyane barahomba ahubwo rero cyane. ndakureke ngende kubera ko hari ibintu byanje nshaka gukora muhira nawe ndabona Imana ikirakora ibintu bidasanzwe ko cyagiye twahuye vraiment utatakase nko kose Imana mu kazi reka nawe ndakureke cyane urakabije mujane n'Imana oge sawa murakoze ubuntu bw'Imana bane namwe murakoze namwe karibu muri sanze merci oro ariko meze neza sha ndashima Imana uko biri kose turashima cyane je ndaba nipfuza kuza ngaha muri wanyu no kubura kenshi ndabyifuza gusa nyene nkabona umenga biragoye urabona ko ari ahantu horoshe oya ntibigoye urabona ko hagendeka haroroshe ariko papa wawe ndamutinya papa wawe yawe papa rega abantu benshi baramutinya muga harya natinyitse basi yaka umuntu nyine abesha cyangwa avuga ibintu bitagize naho ubundi ho natinyitse bya cyane muranda muraba ariko ararengana nkavuga ati byo mugabo arakaze vraiment benshi baravyibaza nyene kuntu ameze kujya kuntu atanavuga nyene benshi bibaza ko nyene akazi abo ni vyiza vraiment ndashimye ko unyakiriye muri wanyu ndihese nshobora urakoze merci mama kure ku rushengero gute shaka kwishengero nyene turaho ahubwo bari maze iminsi utazi shaka cyo nukora ku rusanzo nsengero kubera sinzi nyene biraho mba ageze dimanche fatirwa hagira umwanya wa repetition mama ibintu by'amaprograma acha mbona amayiva wasabye kwa menshi narabizi kujya mwigisha kazi amaza turaraba nyene wikebu kuzuraza kuri eglise urazi yuko gusenga ari byo bitubeshejeho urazi yuko Imana niyo tugejeje ngaha kuba tukiriho n'ubuntu bwayo rero turaraba vraiment wikebu kijya kibanza cyawe na undi tugishaka mwe atari wewe kijya cyo muri korale emwe ubandanyuza nko nyene kugira ibintu bigende neza nzogerageza kumenya Imana bizokunda kuko bivuga ngo umuntu ntashobora kwishoboza wenyene yego byo byose tubishobozwa n'uduha inkomezi hama Aurora narandiye nyene nahenje nyene kukuraba kandi tuyage ariko kandi ntibagiye kukubwira kuri mwiza urakoze mutse cyane nyene Aurora ndashaka nyene ko twoyaka tukagera kure yego urabona ku ishuri biragoye hari igihe usanga bigoye kukubona ku ishuri ariko nyine mbashaka nyine turi nko ngaha tukayaga nyine cyane kanyembera hangufata umeze neza rero yego meze neza ndagufashe nje no mvanye no mengana kuma ndagufashe oya gusibi ibura bisengera kugira tuzogere ku rwego nyene rwo gufatana ko heza urakoze ma Aurora ku mukristo biragoye kuja kwegera umukobwa ngo mubwire ko yiyumva ariko nyene numva notinyuka nyene nkakubwira ariko numfate nabi ntubifate uko bitari nanze uvuge numvirize bivana n'ibyo ubwira numva ingene bimeze Aurora ikintu ushaka kubwira ni urabizi yuko nkuze nko bibona kandi nawe urakuze nyine ndashaka ko tugira umubano wa je nawe ndamutse ndavuga ko twokubakana tugashinga urugo rwacu turi babiri kandi bumve yuko sindakubwiye no munsi habona mishaka kukubwira ako nkabona kushengera aragoye ni no ngaha muri wanyu ndahatinya nubona ariko nizera ko utanze watinyuka kwa maye karibu ndifuza nyene ko wozompaye inyishu cyangwa sinzi ko ubwe no akanyishu nyene je ndi prêt tayari nditari gusa nyene dushambasha gusenga Imana kuko birasaba ko umuntu abishiramo Imana sivyo ro umwana yitonda okay cyo cyumviro cyari ciza mugabo bivanye na decision jewe nihaye kandi nahawe n'abavyeyi urabona ariko mperuka guheza imanite ariko rero biri ngombwa yuko na kaminuza ndayiheze kubera papa yatubwiye yuko tutegerezwa kwiga tukiga kaminuza tukayiheza
hama twihejeje kumbure tuzoja tuja kurongorwa niko papa yatubwiye rero ico kintu nicokunda kweri nicokunda kweri ico ciyumviro cawe nicokunda kweri byari byiza mugabo urumva yuko bidakunze gusa rero kumwe nka n'amasengesho urashobora kugenda ugasenga Imana ikazokubwira ikaguhishurira kubera byose tubihabwa n'Imana. Gusenga umuntu arasenga ariko harigiye nyine umutima umuganza n'ugomba muri iki oya bandanye usenga cyane gusa aho nyumbiza rya nyuma ntago nje nk'aba bahungu menyereye benshi bamenyereye baza kukubwira ibintu batari bushitse je nditeguye gushitsa oya ndabyumva ariko bandusenga je ndi basi sishobora guhemukira umuvyeyi wanje reka dusenge basi sishobora guhemukira umuvyeyi wanje ngo nuko mbonye bigize nawe ufise ibintu byinshi sishobora wesenga Imana nko kwambwiye yuko usenga hama izoguhishurira ariko je nzobanza kwiga kaminuza wemeye ko uzondindira nkaheza kaminuza sawa basi kadukundana basi twidusenga twiga turindirane twese ko dukundana shaje sindabyumvamo uranyumva no wenyine nyine sindiko ndabyutse nibiriko biranzamwe neza nibiriko biranzamwe urarusha kandi bivuge gute basi nibiriko biranzamwe jewe kweri basi mbwira ushanda bivuge gute nibiriko biranzamwe aho ndabizi ushobora kubaza ngo kuri amazi imisi naza gusenga ngo naraguye oya sinaguye je mazi imisi nakubona menga sibyurimo ariko wibuke ego ibyo uri kurashaka mubwo abanza ubisengera ega nibipfa kwizana ibintu byose urabisengera ugasenga Imana ndagukunda cyane ega ibyo ndabyumva mubwo ntibishobora gukunda nyemerera basi ureke kumbwira kari oya basi akundi akakumbwira kari oya ufuma umbwira basi yuko kutegura umunsi wo kuza kundaba nanje canke basi umunsi wo kutuzobonana basi ufuma umbwira ubwo buryo apana sivyo ndagusabye ego je ndakwemereye ariko umugihe naje gishubura ndishimye cyane ko mwakunda kandi ndizaraniza ko tuzobibamo kandi tuzobishobora ivyo kumva nakubwiye yuko kubanza guheza ishuri kwere kandi ikindi naco no gusenga ego nakwemereye mugabo dukunda hano nakimitse bikora sivyo ari papa ubu ni umunyeshuri dusanzwe twigana turigana na horora gusa nyine namaze imisi nabaye sinatonze ku ishuri rero naje kumubaza aho ibyigwa byari bigeze ndamubaza amabaso bakoze n'icyo nuko nkahora ndakubona ngaha twumva nakunda kuza ngaha Ahora. Oui. Mana yanjye genza kuguhabanya ibyo nkoreye wewe urabona nabi ibyo nkoreye nkumunza kubikiza ko genza kumusigurira gute jiwe ndakubwira Mana genda gowe aranyica ndabona yenda kwemere ndaguhakaniye burutagenda numva imbere ni urabona ibi byago ntayemo nubwira ntuzosubire no kugaruka ngaha Mana je papa aranyica Mana nza kumubwira gute Mana yanje aranyica sinumva uko nza kumusigurira urya mwana wanje je nari kumbwira maze iminsi mu mutwe ntameze neza kubera ikibazo cawe ndavyuka nkiyumvira igaruka ryawe ryo mu rugo hano burya iryo zina witwa ntirinezera kandi riratuma abantu badusuzugura nitwe igisubira muhira mu ndero y'ikirundi ni umuntu aba yaciwe mu rurimi rumwe ni uko uba waragiye utakigaruka mu byo mu muryango kwidumbagura canke gutora ikintu ruguru hoho barabana bakomesha ntasubira kwarura inkono
arindira ko bamuha, ntasubira guteka ngo ashire inkono ku ziko, arindira yuko bateka bakamugabura akamuha mu ntoki. Rero ga mwana wanje, nimviriye ingene urugo rw'umuntu ruba rurimwo ukwidegemvya, umvume ngo wosubirayo ukagenda ukidegemvya mu rugo rwawe, kuko nk'ubu uyi umeze uko hariho n'utuntu ushobora gukenera ugasanga sindatuguronkeje kubera ubukene, canke ndiko nditaho abandi bana ngaha ugasanga nyene birangoye. Rero urugo rw'iwawe n'ukuri urukoreramwo ico ushaka, ukidegemvya ukiha amahoro. Rero ndagusavye n'ukuri mwana wanje, subirayo, urugo niko rwubakwa kandi ni ukwihangana niko zubakwa. Ugende usubire ku mugabo wawe, mubandanye mwubaka urugo kandi mwihanganiranire, niko bimeze. Ariko mawe we nawe gira ntwenze, urugo ni nko guhindira igikere mu mwobo. Ugende umuhindire ku muntu ntaceho mu marira, nta nicana mama ubivuga urabizi. Uramaze kujyayo uhashika wirabira amagorwa bafise. Umugabo nta cepfo nta cyaruguru, nta nubwo ubona ko afise nakazoza muri we. Ni umuntu araho gusa, ahubwo ngira ashoboye ibyo gusa gutera ibyo ateragira atari no kuzobirera. Mama narise nimba zomera uko, ndabikubwije kuri narise nimba zomera uko. Sambe mbone nta hantu genzoje. Umviza ndakubwire wa muhungu, wewe no kubera wagize Imana so akaba yarubatse, ukaba utabura icyuryo, hariho abandi babihera babironderana. Mama bisigure reko tushe tumureka mushikanje agenda hangayikire ku kigabo, umengone kijuju cimbwa itereye aho yakundukira umukwe nta soni. Kandi wahevye urarenza nawe. Abana bo ngaha nibaza ko atandera mufisi, kandi ivyo mbabaza kuko narabagoranye hamwe mu bamutagira indero mu rugo rwa Barundi. Ugira Imana ivyo bintu nabikurikirana nkasanga sivyo, marezo nzokwereka, nzokubabaza, uzokwibaza ico wabivugiye. Mama nukuri nibyo mama, nibyo kuko je ndanabiravye kuntu yaramerewe. Je sije nabonye aragarutse ngaho, none papa wanje atagize ibice nk'intuze nk'iy'umugabo uyu. Mvuze rero ni nagende niko zubakwa, twese niko byagenze, kandi hatarenze ejo. Wavyumvise? Utekere utwawe neza usubire kudoha. Je ndafise ikibazo mwana wa mama, kubwira ikibazo maze sindiko ndiga umvirako. Bwira mukuru wanje Ikibazo bise niki ubu tuvugana namaze kuronka mani ashushe bimwe bibi, ashaka dotera nagaje ku munsi umwe tubwire ko tubana. Ariko ikibazo ndifise papa, umufise ubwoba hamwe n'ubudamuka ndamwemereye ko tubana, hama nkabibwira papa ndazi neza ko atumenyeye, ahubwo ntombekana byanga gusa ntamenye umutwe sinzi. Rero ndavuze ati mwana yanjye nibyo byibunzemo cyane, cyangwa kikazinda guhanutse abantu bakina wabwira ndahisa. Ubu nyene uribagiye ryari papa ariko aratubwira ingene yuko ko twobandanya amashuri yacu, uravyibagiye? Jewe aho kwera hose no gushigikira n'amashuri no gushigikira. Ego uri mukuru wanje kandi kubaka si bibi, muga sino gushigikira by'ukuri. Wibuke ivyo yatubwiye, uwo mwanya ugomba ubirenga ivyo yatubwiye papa. Yatubwiye ko akeneye ko twiga tugaheza universite, hamba tukabona kuja kubaka. none rero ndakubaze n'ukuri, universite sishobora kuyiga ndi ku mugabo? Ego ivyo wanavye no kwiga, ego ivyo birakunda ndaye umugabo oya nibishoboka. Wibuke ko twasiziraniye papa yuko tutegerezwa kwiga. Uvyibuke n'amajambo yawe n'amashuri yawe. Mwawase ndagushigikiye kweli, nimba ari umushira umubwira kurindire wige honyene. Raba ubu turatanguye mu wa mbere, hasigaye imyaka 2 nigira ikuranire kwihanganira. Oya ndaye uri mukuru wanje kandi ndakubaha nka mukuru wanje, mbuga iyo ngingo wihaye siyo bremo siyo. Nanje naheze ngo ndarusa umuntu ndiko ndahanunza mbwira ibibazo byanje ngo agomba ntimbishe ahomeze umutima, ngo ndiko ndamubwira ibintu bizima byo kumfasha, ariko umuntu ndiko ndabwira wenyewe si hari ivyumviro vyibo byaramaze gukolonizwa n'ivyumviro vya papa. Papa vuze ikintu simakabyo navuze tugere ko natwe dufite uburenganzira bwacu. No gushigikira na gatowe papa shaka yuko twiga, kandi wibuke ko yatureze tukiri bato atamama dufise. Buga ubu rero wibonye ko wakuze, ndayitekereza ndaye. Urakoze ndabyumvise. Kintu kimwe
nibise kuri papa yatoze ngo twiba tatama akatugwa nako gusa jye nashaje shaka kwigira ku mugabo we umugabo ntabwo ndi neza janje we hatire kwikaye ndazi ko bizogenda neza tubanze twige kwanza kugira papa nawe abone yuko nawe azoryoherwa mu gihe tuzoba twahejeje ishuri ama tukamutera irindi teka jewe ndarushe none mama uko niko bahanura icyara rero ndakubwiye ko icyumviro kiriki ko ndakubwira ntiwumve erega niwe uri utegura urugo rwawe sawa nje ndarutegura nanjye ndafise icyifuzo cyaka kukubaza umukwe wawe n'umwana wawe ni ikihe cyakuvura nonega mama inda yanje n'umutwe wanje urakubujije amahoro hano naho no kwizingira ngaha mu ntebe no jya mabugaje wemere ngende nzoze bampewa mwigisha ubu rero karashize ingane umwana basasuhotse nasubira kwitwa umwana ko umva mukwa mukunze uramumpera Alice ahubwo bibaye ngombwa uvyare n'abandi umuhe nk'abakobwa bashikijana ko umva wamukunze hano nosohoka ata kibazo mfise ariko mama kumva ivyo ndakubwira ntiburyo unyizeye basi nimba wampaze mbwira nje mwibarabara sinzobura umuntu n'umwe ntawe mutane n'ababavyeyi umwana wabagize icago bamutera mu gisuma nyezi aha rero nawe wandungitse icyo mbonye uriko uranyereka mu maso n'ibigongwe niyo mugenda kubana n'abantu mutaba mwaravutse hamwe ukazana amanyama ukibaza yuko atokwereka nuguca bugufi mu rugo suku hagarara nk'urukero namba bamwitwaye ko nabi aragufata nabi Imana yawe genda umusabe imbabazi ufukame hanyuma muvugane ingene mugiye kubaka urugo rwanyu kuko apana yuko uzoguma ngaha aye ngo ngume nza ndasuma imisi yose wuzuza toilette n'umwana wiwe uzovyarire ngasi shobora kubyemera mareze urazi ko atahu ukura n'igihumbi nta kazi ufise ntacu uronderamwo igihumbi niyo mpamvu udasura uwo muntu usubiye no kuvuga ndakwereka nagende arondera urugo rwiwe arubagarire asaba imbabazi yubake ace bugufi urabe ko ibintu byose bitazogenda neza ego umuteye ingorane nawe arazi guteranya aha mama nubwo uri kurabahinda nari sinone mbu byo muhinda nkuko nyene je ntunyitege ko mukazana je nzoguyiguye kuko ubuzima bumeze ukunye aribwo babayemo ndabubona naje sinoza kubanamo n'undi mwana w'abandi nzo tuma nigumanira nawe zogwana nzoguye hano uri kurabahindira mu ngorane ubemera ko bajya muri izo ngorane nyene kandi ubona neza ko babayeho nabi ikindyohera nturasaza cyane urazogenda nawe ushake ariko utazokwamurwa ku munyamahoro nka papa hama nawe niwazogaruka ugasanga turi ngaho uzosange twabambye tumeze nk'intara je nzi kubaka ndaca bugufi nkubaha namba mwatwaye ubwo bushira soni bwanyu nkuko umengo sinzi ingene mwabaye umengo ntimwarezwe n'ingene napfuye urupfu ndiko ndabareza murabona je nzi kubaka hari ntazopfa ngaha akira vyari nshire ko marezo batise nguyo n'umwana n'umwuzukuru yesu reka kwindonga bugi gito gitabye iwabo urazi ko twongeye ko inusu ku bugari no ku muceri urayafise ayo mahera none mama yabara umwana naho watoye ntwari kumufasha mama basi imagine yuko ari umwana watoye basi umufashe nk'undi basi bo baratoye mu gitabo c'ababa ngaha uyu yararungitswe na rasiyo yiwe ntikirimo mbinga ari byo gikuhangayishije basi urakura kw'ivyo gusa uretse ko papa yaduhangayikiye n'ukuri akabaho nabi kubera tubibwira gutumirwa neza banumva nyene no biva mu byo kurungurwa ariko naho nibuka imyaka ibikwiye kijana igihe n'ubundi umuntu arakwiye gufata decision yiwe nyene ku ruhande rw'iwe gusa zuraga umubumviriza gusa ndakubwiye ibintu zurabyara ibintu by'iwawe wowe utasaze ngahambwira n'ukuri werindira n'uryo mugore areka kumuzana avuga ati guma ngaha muzoze murateka mumesa muguma hanyene uzosanga wasaze ngaha ngaha inde
yo mbe yabaruzi ko nawe ugenda ugiye ngo muzabanga ugasanga birasi ugasanga ntubayeho na neza ibyo wari ubizi mugabo nagiye yego ubuzima si ubuva gutobora kandi aho ushaka wumva imbere kanikire ndakubise gusa wibuke impanuro z'abavyeyi wibuke ko umuvyeyi ingabire ya mbere iva n'umugisha wa mbere uva ku muvyeyi n'utazurumvira papa urazi ko yatureze gusa ndakubise nigira uri ubonye ko ntamwumvira ku myaka yari iheze ngaha hanyuma urashaka kurongorwa ngo ashaka Ndamwumvira, genda mva imbere gusa imyaka ibiri kunanire kwihangana mana ndakubise karibu Stare? uriwe neza Atari kindi turashima uhoraho. natwe n'amahoro twari tugukumbuye ariko Natwe niko kuko. Abandi ko badakoma niho bari cyane basohotse. bamwe basohotse abandi nabo barajyana gusa ndafise umwana nyine amaze iminsi ataja ku ishuri Uyo nawe ni ndimwe mutonya. batumye ku ishuri by'amafaranga ndaca ariko ndarondetse Okay. Kabisa. Byiza. Hama. Burya nashimye kubikubwirira ngaha mugabo bivanye n'umwanya wiwanje ku kazi ntariko ndoroherezwa cyane. Burya ko nabibonye kandi nkaba ndavyibutse tireka ndabikorera hanyina. Sasa urabona ko tumaze umwanya utari mutonya tugendana. Urakuze ndakuze ndafise abana urafise abana cindaraba ibintu byo kuza turahurira hiyo mara tugahurira hiyo mara tugahurira hirya ndabona kumengo mu mico nibishemeye. Hama je ngaca ndaba urabona muhena sanzwe mfise undi muryango mushira ko n'umuryango wiwawe burya gutanga ratio hano habiri si cyoroshe nibi bihe tugezemo. Niyo mpamvu nashaka ndagupropose c'est comme proposition je nagumana gupropose ndagusaba yuko woza tukabana hama abana tukabashira hamwe hama tukaraba ko tuza turaba tunganiriza ivyo bipfuza mugabo bari hamwe. C'est juste nico nashaka kugusaba hanini nashaka kukubwira kuva ryari mugabo ndabona umengo umwanya ni uri kurangora kuvyasha byasaba ko tubanza kugenda hano tukicara hama tukiya uvuga ngo ubunyegere buyagira kuyigufa byari ivyo muri rusangi hanini ico nico cyumviro n'icifuzo nari maze bisengendana. ivyo ntivyari bibi ariko jewe urabona afise abana bakuze hanyuma abana babona bakuze basohotse urabagarutse uri n'abataragenda niho afise n'umwana w'umuhungu akaze cyane rero jemva ivyo bintu ndabanza ndabibaza abana n'ubu kubera nawe hajya ufise charge y'abana bawe bakuze nabo nyine babona nanje barabona cyose ikintu ntuwe n'ubaca ndakwishurira aha nyine kuko bize umukobwa kaze cyane basi umukobwa kaze ko mubwira sinzi ko byumva kwe ndagiye ku batano ariko siriya bakazokunda kwe uko biri kose igitugu kirakura ntigisombe zose kandi abana nabiwawe bagira ku itegeko ry'iwawe. Igitugu kirakura ntigisombe zose. Aba bana tureze nabiwacu nitwe twabavyaye sibo batuvyaye nituragera muri gwa rwego guko umwana ari wagufatira ingingo nk'umuvyeyi babona bafungura eske uwo rutonda ku kazi babibona urafise aho usuma urafise aho ukura urafise aho utonda ugasinya mu gatondo ko bo babona isabuni bakeneye amavuta
bakeneye ivyo bafungura kandi bagafungura ico umutima wabo ushaka. Hari naho mbere usanga barya n'inyama ugasanga niyo wanje birira ibiharage. Niyo mpamvu rero hajya umwana nashobora kuguhereza ndetse yaguha amategeko amategeko. Urazi imyaka tumaranye si mike, ivyo nahuye navyo nivyo nawe wahuye navyo. Hajya twese twitwa dusa nk'uko umengo turi bimuga. So kuri ivyo reka twegerane duhurire hamwe dushire hamwe tubumwe hama abana tubahera indero hamwe. Iyo nawe uvuga ko akaze uko biri kose nubwo akaze cyangwa umuhungu wawe nubwo akaze w'amanyama uko biri kose ntiwamurereye gutera amanyama abantu cyangwa niwe wundi nubwo akaze w'umukobwa ntiwamurereye gukarira abantu ataza abaribo. Hama kuri ivyo je ndazi abi wanje tuvyumva kumwe kandi nabo nyene barakuze naranakibacishirije turiko turayanga. So kuri ivyo rero ni wo gufata ingingo. Sabana bafata ingingo ni wo ufata ingingo. Kuko uri umutwe wowe ugiye bazaza kugukurikira. Icyo kintu ndacumvise ariko mbana narinze ngo tuzobana abana twabasohoye twidegembya. None urabona n'abagenda baca bagaruka. Rero reka ngende naje nitonde hama nzoza ndaguha inyishu tuvugana umunsi wo twokoresha igikorwa. Okay, reka mbe ndagushimira kuri ico. Reka mbe ndagushimira kuri ico kuko nukira umugeni sindi umugeni turakuze nimba ari ibintu vy'ibanza twarabikoze. Ya reka abo tunyarutse dukuri ibintu mu nzira kuko urabona nk'ubu wejeje kumbwira ko umwana ufise ikibazo cy'umwana. Maze imisi ngaha mu nzu ntaja kw'ishure. Yego sindegeranya kwera uburyo kugira ngo asubireyo ko amashure yiwe na ya prive birampanga. Okay, tukiraho onye bivanye n'ingene nihuta hari utuntu mwe nshaka uje kurangura ku kazi ya kirikare yo mpamvu nabanje guca ngaha. Hari utuntu hari amarira nayo nitwajije makenya sinzi ko ikibazo cy'uwo mwana wabanza ukagikura mu nzira amukarana n'utundi tuntu dukenya ushobora gukemura. Niyo kutisigarije. Oya ivyanje we nakubwiye nti niyo mpamvu nakubariye nti bisaba yuko tuba hamwe tubumwe hamwe niba ari ikibazo gihari tukagikemurira hamwe turi hafi na hafi. Weraba ugende ukemura ico kibazo cy'umwana cyo kwishuri hamura turi tuntu niba dukarushira ngaho niba dutwara gushira ngaho bisigaye tuzovyiga hanyuma. Gusa nizere yuko numene nka babandi ko ndagiye kwiyumvira ikintu udasubiye kwibutsa ugasanga n'umwaka uraheze n'undi urisubirije. Abana barakuze nabo uzogirira ibakwa gasohoka turi kumwe tuzomugirira ubanza nkuko vyamye mico y'ikirundi hama haburwango. Murakoze no kuri kwimana abantu babumvisha. Eko amasizi ko mutureze imitwe y'inzuzi. Hama ivyo bindi na vy'abana bazomenyerana ni bukebuke. Erega gikuru nuko twebwe dushize hamwe nta abana babonye hagati yacu hari urukundo nta abana bazorukunda bo kwanga gute abaye iki yataje. Abo mon bébé, ma chérie, Oui, madame wanje. oui. Usigana kuti madame kuko turi gutabigerereje. Ama chérie, Yego. jina gusaba ikintu. Ureke gumunje na ma dépenses maremare. Uri kuramba ibintu by'ama dépenses. Ibintu by'amasoro uri bituzo by'amasoro tuzaturayagura. Essentiel ko twanze gukora urubanza ngo amayaje ukava mu nzi. Yego sheje ico kintu cari ciza muga nyina amadepasi azoba ari menshi gusangira twogerageza tugakoresha amadepasi makeya. Erega nubwo mutama watavyemera neza. Igikuntu ko dukundana.
kandi urazi ko ibintu byose ari imana yabyemeye rega n'ababyeyi babyemera Imana ibikora bivamo ama bebe ni kuri ntabwo tworinda tuja muri birebire ahubwo je numva nshaka ikintu hanini nyamukuru yego numva nshaka kumva gusa wamaze ko umugore wanje naha mu rugo nzi ko ndi buhakusanya nta n'ikindi kintu numva nshaka ariko nubwo uburyo ari butoya nta buryo buhari bwo kuvuga ngo dutegure urubanza rukomeye kandi abizi na papa wasinzi kweri ko ari sûr ko ariko gikuru bebe reka tubikore kunye twabipanze sibyo reka tubikore kunye twabipanze kandi azi nubwo abarutoya gusa nubwo uzoshaka rukajamo abantu 5 canke 4 gusa turi kumeje nawe ni byiza no kuri je nzobyishimira je ndazi ko nzogenda neza naho papa goye mega nashaka kumva ibintu muga ndazi ko nzogenda neza she kandi feza tanso nta guhindura umunsi papa wawe yanka kuvyakira neza yankugira gute nta ngorane tuza twibanire gikuru ko nzobanda gukunda kandi nzogerageza uko nshoboye kose ndagufate neza arashitse none Je suis trop fatigué. oui Agiye kwishuri umunsi. oya n'umunsi ni twiza yadufise konje Konje. Kagira uronsa akanya ko kwirirwa muhira tubura revisi ivyo wese. sa papa rega nari nashishije amaso mwikaye nari nahejeje vyose urabona ko n'akazi nagahejeje ngahasa neza Okay. Hama ubushize nakubwiye ko kazoza keza kari muke. ambwiye ko kazoza keza kari mwikaye yanje Okay. Kazoza keza kari mwikaye wawe. Wesha muhungu. Kwanza wewe witwa nde? Tubanyita amashaje mba AF. Witwa? Mandi. avuze ko yitwa amasharije Simbajije wowe, majijuriye. Witwa ma? Narimbuze. Ubushize wambwiye ngo waje ngaha kubera yuko ngo wari urwaye. Ufite n'ubu wasubiye kurwara. Yeah. Sinagwa. We. papa we n'umushari umukunzi wanje Sa? Inde? umukunzi wanje naramuhisemo niwe nahisemo Papa uyu n'umukunzi wanje niwe nahisemo uragahitamo kiranga. Aka kanya amasezerano twasezeranye ngaha ubu yarenze muti hari by'amasheni bikirimo kandi ngaha we shapeti wo koriki jewe jewe nta kintu cyatari nkora nta kintu cyatarukora so yitwa nde bamwita nze ndi kuri Alfred ufite amashuri angahe jewe ma fille tu vois yego papa n'umukunzi wanje imbesire umukunzi wanje kandi iryo jambo rarishigikiye nuko uri umwana mukobwa aza gushinga amabere naca ndakomeka amakofi imbesire umukunzi wawe kubisigura iki wesha wakibunda umviriza twa turashiramo mitahe mwe mugaca muza muje gutwangiriza urazi mitahe amaze gushiramo ngaha wewe naramwigisha nanje wagira iki papa yaraje dupanga ibya mariage nawe yabikumenyesha mariage nande n'umukunzi wawe ishuri ryakunaniye
none papa sigaje umwaka umwe kugira ameze none sinoheza ndiwe yarantwara harico bitwara umva aho uri mu mahwa oya aho buziki uyamaze kukumarira ikuyo mbwira mu bintu maze gukorera ivyo uyu unyamaze kuguhereza biriho mugana nubwo atari byinshi muga birahari ndamaze toi petit le bouc tais-toi imbécile cancre fainéant idiot umvirize ribe rya mbere ari ryo rya nyuma nsubira kugusanga mu rugo rwanje aho niyo muhera muza gutesha abani ivyubahiro ku cyubahiro ciwanje jewe wowe ubona wo kungana n'umukobwa wanje kuryo wowe mushobora kubana wewe papa twumvire tais-toi imbécile sisubira kuvuga usubira kwishura imbécile we rasiko no kuvyaruka je amasaha jewe we haguruka nto dutiritiri twawe haguruka nto dutiritiri twawe ndiko mbwira ndi ushaka ndaguhaguruka akasaka mbaruka ibaraka turashiramo imitahe mwe mugaca muzamuje kwangiza imitahe twashizemo ikintu de special so yagukoreye wewe wonyereka ko kigiye gufasha umwana wanje mugiye muzomubana n'icyahewe wokenyereka okay ufise konta amajana cancre fainéant nuzi na konta siguro haguruka haguruka cha si ukwaso mwera muzumutera kacanga mwamikoma umviriza na wewe uhereye uyu munsi iyi sahi uzosura gusohoka ngaho ugiye kwishuri uhirahire musohoka uzadirete mu rugo nze pime ninjire mu rugo ngaho wewe udahari ngaho uzuraba bisire uko siko muhera muhombesha abantu ngaho papa barira papa ubu nzoca he mu bantu wewe nubo watwenda uyu muhimbiri nimba sinzi n'ivyo akora sinzi nimba ruwa hehe wo munyabuhiri ngo muravuga nabi ibi nivyo tanguye ngahanye kunyereka ubushize twaheze nga kuvyerekeye ishuri munyemerera yuko mugiye kwiga basi tumubija ngo areje ishuri umva jeri kijuju je kubona nihanganye imyaka yose mbaka nabarere mwe mugere ngaha nuko nafise umubiri nuko nakomeye ahe ndibaza nta birebire birimo bisigaye